Abahinga mu bijanye no kwiyunguruza hakoreshejwe indege hamwe no kwubaka ibibuga vy'indege bakomoka mu gihugu c'Ubushinwa baheruka mu ndwi irangiye kwishikira i Bugendana mu ntara ya Gitega mu kibanza gitegekanywa kubakamwo ikibuga c'indege. Abo bahinga bari baherekejwe n'indongozi zo mu biro bikuru bijejwe uruja n'uruza rwo mu kirere mu Burundi. None umugambi wo kubaka ikibuga c'indege mpuzamakungu c'i Bugendana ubu ugeze. Ubwo uru rugendo rw'abahinga yoba ari intango y'ibikoko? Iki kibuga c'indege ni umwe mu migambi minini igihugu gifise haraheze igihe. Watanguye kuvugwa kuva mu mwaka wa 2005 CNDD-FDD ishitse ku butegetsi. Intumbero yacu ngo niyo kunganira ikibuga c'indege mpuzamakungu Ndadaye ca Bujumbura. Ni ijambo yashikirije abarundi muri myandagaro 2015 kuri radio nkuru y'igihugu inyuma yuko inzego zimwe zari zirangije ikiringo. Perezida Pierre Nkurunziza yaragarutse ku migambi mikuru y'igihugu yaranguwe ni yarigiye gushirwa mu ngiro. Muri iyo harimwo umugambi wo kubaka ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Bugendana. Mu mpera za 2016 mu kiganiro gisozera umwaka yagiranye n'abamenyesha makuru, Perezida Nkurunziza yaratangaje ko hari abahinga b'Abashinwa bagiye gutangura kubaka ikibuga c'indege ca Bugendana ugisahiriza ca Bujumbura. Ibi bikorwa ntivyahavuye ngo bishigwe mu ngiro kuko mu mpera za 2018 uwo yahoze aramutswe Burundi mu kiganiro gisozera umwaka yamenyesheje ko uwo mugambi utahebwe ukibandanya. Ico gihe yasigura ko ivyigwa vyaheze ko hariko harondegwa uburyo. Iyo nyishu yahavuye iguma ari yo nyene gushika uno munsi. Mu bihumbi 2022 mu kiganiro gisozera umwaka ca Makiba, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaravuze ko hariho ishirahamwe ry'Abashinwa rigiye gusanura ikibuga c'indege Ndadaye ca Bujumbura. Prezida yamenyesheje ko inyuma y'ivyo bikorwa hazoheza hakubakwa ikibuga c'indege ca Bugendana ko ngo igihugu kidashobora kubaho gifise ikibuga c'indege kimwe gusa. Mu mwaka uheze mu kwezi kwa Mukakaro ibikorwa vyo gusanura ikibuga c'indege Ndadaye vyahavuye bitanguzwa icese n'umukuru w'igihugu bifashwe mu mugongo n'igihugu c'Ubushinwa. Muri Kigarama mu mwaka nyene abashinga amateka bahavuye babaza ivy'ikibuga c'indege ca Bugendana navyo aho bigeze. Hano umushikiranganje mu vyo ajejwe harimo gutwara abantu n'ibintu w'ico gihe niwe yabibajijwe. Marie Chantal Nijimbere yabishuye ko ivyigwa vyamaze gukorwa ku biraba ico kibuga c'indege ko hasigaye uburyo gusa. Ivyo navyo uyu mushikiranganje yamenyesha ko bizoca mu nzira y'ubufatanya bikorwa n'abafashanya na leta mu iterambere kugira gishobore gutangura kubakwa. Ico bikoze mu kurindira ko bishikwako umushikiranganje Nijimbere yavuze ko baba barakingira ivyo bibanza kugira bene igihugu bumve ko igihugu kizohakenera ntihagire inyubako bahashira. Iki kibuga kizokubakwa i Bugendana kizoba kiri mu mugwi w'ibibuga vy'indege mpuzamakungu igihugu kizoba gifise. Umugambi wo kucubaka usanzwe uri mu migambi mikuru 49 yashizwe imbere nk'izoshikana Burundi ku mbono kazoza bwihaye ya 2040 na 2060. Mu cegeranyo uburyo bukenewe kuri iyo migambi uw'ikibuga c'indege wonyene wagereranirijwe amafaranga arenga imiliyoni 522 z'amadolari y'abanyamerika. Hambavu yo mugambi w'ibugendana hasanzwe hariho n'iyindi yo kubaka ibibuga vy'indege bito nk'ivya Runyonza mu Kirundo, Mwumba, Ingozi, Gihofi mu Rutana hamwe n'Icimakamba.